ntwarara hamwe ko dufite ibyo bitandukanye mugabo kenshi twatubereye kumwe ko turi inshuti. Concert ya mbere baradukwefye ntibaje ariko ya kabiri baraje kudushigikira kandi i Dubai abarundi baho tunabashimire abantu bafise ubumwe kabisa baratewe iteka na ambassade yaraje kudushigikira. Kiriko n'umugenzi wanje kuva kera imbere ko tugira hano tugeze no munsi ngo tuje Dubai cyangwa ahandi twabaye ibintu byinshi rero nihaza ko mbagije muri uru mwanya muto tumaranye kino gihe. Guys, mumeze gute? Mumeze fresh? Yeah, urabona Kiriku akiri ari kumwe na Kanyamuci. Sasa rero uno musi bakiriwe n'abana gusa. Uno musi bakiriwe n'abana akiri. Mambo vipi kya? Kuko poa. Abaririmbyi Rinoji ari kumwe na Kiriku akiri aho bavuye mu gisagara ca Dubai. Aho bavuye mu biteramo bidasanzwe aho bakoze ibiteramo bibiri muri cyo gisagara bakaba bagiye barakora byinshi bitandukanye karukanya bakaba bagarutse mu gihugu cabo c'amavuko. Turabaye ikaze Kiriku na Rinoji. Ego turifuza kumenya urugendo mwafashe mereye kuri Kiriku murafise experience mu bijyanye no gusohoka igihugu mugiye gukora ibiteramo. Dubai mwasanze bimeze gute? Performance zabo mwabonye bimeze gute? Concert ya mbere baradukwefye ntibaje ariko ya kabiri baraje kudushigikira kandi i Dubai abarundi baho tunabashimire abantu bafise ubumwe kabisa baratewe iteka na ambassade yaraje kudushigikira rero byari ibintu byiza muri rusange ariko nyene ingorane ntizibura turi kwisi ariko muri rusange byinshi byagenze neza. Inshuro ya Rinoji ku nshuro ya mbere burinde kuja gukora igiteramo hanze y'igihugu uvyakire gute? D'abord experience ni yihe? Mbega ni ibintu wahora urota uno munsi bibaye koko ukuri indoto zawe ni ibintu bimeze gute? Kuri Kiriku nawe ni Rinoji mwakuranye kumbure umuziki dibuka muri kwa Koli mwese murindiriye kugira ngo mwese bashobore kubaha umwanya ariko uno munsi kandi mukamwajanye mu gihugu ca Dubai ni bimeze gute ku muziki w'Uburundi ga Kiriku? Bimeze gute umuziki w'Uburundi ga Rinoji? Kuri je bwa mbere naza ko ari ibintu byiza jerekana ko iterambere riboneka iyo wakoze nazo ko maze igihe gitoya cyane gose mugabo ntihari naza ko birihuse kuba ariko nta muntu n'umwe akora Imana ijya kuri rero nibaza yuko ibi bihinguva abandi bakiri hasi cyangwa abandi bataragira amahirwe ko nabo bishoboka umwana ashobora kubasohoka. Kiriku utubwiye Frank uno munsi warajanye na Rinoji kandi subwa mbere warusohotse ariko uno munsi kawajanye na Rinoji umuntu wibutse ngere mwasiragora ingiye hamwe ariko uno munsi mukamugezaho mugera hejuru mukamushobora gutembera mugatemberana ahandi hantu hatandukanye naho mwahereye kubusa uno munsi mukamugeze hejuru ntiwakira gute? Ni by'agaciro cyane uretse no kuri Rinoji ku muri byose wo mu Rundi nogirirwa ibako yo kushikana na abantu twashikanye na Rinoji kuri jewe n'ibintu byiza kubera ibintu biha icyizere cyiza umuziki wacu. Kiriku watubwiye ati igiteramo ca mbere baradukwefye ariko ca kabiri baraje ubaza yuko ari iyihe mpamvu yatumye babakwepa mu giteramo ca mbere? Nibaza yuko twagize publicité ngaho i Bujumbura uwo twakoranye Dubai ni yagize bandanye twakoze cyane publicité i Bujumbura hama abo twari twakoranye ntibagize publicité ikwiriye hari ariko abantu bamaze kumenya ko turi hariya niyo mpamvu rigira kabiri batwitabiri. Kiriku foto ya wewe n'umwana wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste isigura iki kubera iki yagiye kuboneka uri mu gisagara ca Dubai? Asanzwe ari umwe mu bantu bakunda ibikorwa byanje asanzwe ari umwe mu bantu bakunda Birman Boy ahora yambara na t-shirt ya Birman Boy rero naringiye hari asanzwe ari yari candagira icyumviro cyo kumusaba ko twobonana ndanamushimira cyarantera iteka turabonana sinabivuga byose sinavugira hejuru. Umwanya muto wamaze mu gisagara ca Dubai mutsama wavuye wiziki? N'umujyi uri ku murongo cyane bakoze uri ku murongo byo birihuta cyane amasaha yabo nta misegonda agira n'ubwo bwose urasigara
yeah. Yes, but uno musi experience ugarukanye mu gihugu cy'u Burundi na ligue ariyo jya mbere warugiye uno musi nike kina barundi bakwitega ku muziki w'u Burundi ku muziki wawe bwite Ndio muri rimbi nta kintu so bango nagiye kora ukuntu badandaza hariya hamanze kudandaza nanjoya muri rimbi ndio nsanzwe ndirimba abo ni kuongeza ingufu kugira ngo dukore n'ibindi bintu birenze bitwakoze yeah. Kiriku uno musi uramaze ikintu utari kurasohora umuziki ariko kandi ni mu ntango z'umwaka aboneza ko imiziki myinshi itari kirasohoka ariko uno musi urumwe maririmbye kandi batarasohora guhera umwaka utanguye igiki abarundi gusohora cyane nabizi ko bisaba amafaranga bino bintu none bibaza kuvyuka mukacu uvuga ngo ndasohoye ndateba uratevya gusohora kenshi ndateba cyane ndafise ikibazo kuri Kiriku na Rinoji mu minsi yahera gatoyi hariho abaririmbyi bava kujya mu gihugu cy'u Rwanda bakigwa n'amamedia ateye ubwoba cyane ngaho kibuga c'indege wasanga abamenyesha makuru ari benshi cyane uno munsi murabona abamenyesha makuru bari ngaha vyabigishije iki biriko bibereka iki nibaza ko ari ikintu ciza kandi ntidushobora gutera imbere tutabanje gushigikirana tutabanje gukundana kubera ko nta munyamahanga yonshigikira kurusha wowe uko wobikora rero ni vyiza ko dushira hamwe kubera ubumwe n'inkomezi biha icyizere cyiza umuziki wacu kandi biriko biraza ubuherutse mwari n'abakenya cyane ariko ubu mwaje Imana ibahezagire Rinoji gute umufata Kiriku wewe muri uno mwanya namfata gute umufata muri kano kanya ni umuririmbyi n'umugenzi ariko gutewe niyihe place nziza ubona bereye mu buzi muri kote yawe Kiriku n'umugenzi wanje kuva kera imbere ko tugira hano tugeze no munsi ngo tuje Dubai cyangwa handi twabaye ibintu byinshi rero nihaza ko mbagije muri uyu mwanya muto tumaranye kino gihe bagukumbura muto natanguye kumukumbura Rino hari post twabonye yasohoye n'umu influencer yitwa Jisho ati Kiriku na Rinoji baraye hamwe mu gihe Rinoji hariho amasembora yakunda kugira inzara agira nti hari amarangaje yakoresheje zike post mwarazibonye muzibonye mwavyakiriye gute tubazo ko byo twemenyereye igihe kinini cyane gose bisanzwe ntwarara hamwe ko dufite ibyo bitandukanye mugabo kenshi twatubereye kumwe ko turi inshuti kumemwingiza dini Rinoji tumeona acha kwa shehe salamu alaykum shehe kabisa uramenyere gusohoka ibihugu ariko uramenye gusohoka ibihugu byo muri Europe nazo kari ryambere ugiye Dubai ni itandukaniro ri Dubai hamwe no muri Europe twende